Uwo mugenzi wanje yasize telefone ku meza. Uwo mugenzi w'umumama. Ego, ayisize ku meza, hama umukobwa wiwe, umwana w'umwigeme wiwe arayitora. Ayisabiramwo message amajana 5. Message amajana 5. Ama message amajana 5. Kandi barazimuhaye. Hama bazimuhaye uwo mukobwa ikibabaje nanje shanteye akabonge. N'uyu munsi nkaba nyifise agahinda. Nuko umukobwa izo message yaziraye ko ijoro ryose yandikiranira n'imisore urinda boraca adatoye agatiro kuko ushima narimwo nta kuntu yari gukoresha ama message ataraye yasabye nibaza ko yari yasabye nyene muri limitere barayamuha bamuha message zingahe bamuha message amajana 5 rero izo message amajana 5 zituma arara adasinziriye yandikiranira n'abahungu urumva ntiyarose itiro vyumvikana ko no kwiga nta mwanya yigeze abirongeraho kwiga we yigumiye kuri ayo ma message yandikiranira n'imisore nako izo message yaranazirose ku buntu cyane yarazirose ku buntu bari bazimuhaye ku buntu hariyangira n'umusore bayagangira bari bazimuhaye ndavyibaza cyane ko ari uko nyene bimeze rero tugaruke mu myaka yanyu ya kera mukiri inkumi mukiritera mukarisaba niko ngo babivuga tujye ku ndero y'inkumi za kera n'inkumi z'ubu mbega mwaba mubona bitandukaniye muvye kera ko aya matelefone atari bwa bemeshi mu gihugu cacu atwe twakoresha makete umusore ariko arakoresha yarakwandikira ikete nawe ukamusubiza wanditse ikete mbere jewe nkiri umukobwa ari umusore yandesha yari afise umuhungu yarungikana makete twari twaciye tumwita akazina yari posta itandukaniro rero ry'ubu nuko abakobwa bubu usanga nk'umumama yubaha Imana nk'umumama asenga ibintu bitatu utifuza kubona ku mwana wawe kugira ngo umwana waguma agaragara nk'umukristo ari impuzu baharaye webwe mu myaka yahera bazita ngo ni imini zijya mpuzu z'imini ubure barazihinduye ngo ni imini nabonye urabyumva cyane ubu ngo bazita gute imini nabonye zijya mpuzu ndazigwanya cyane ku mukobwa wanje hanyuma ari utundi duhuzu nyene utundi duhuzu duteye isoni cyane ari agahuzu kagakora usanga akambaye umubiri wiwe ukawubona wose kujya yicafye rero zijya mpuzu ndazimugwanya ko cyane uwo mukobwa wanje ariko agafondote akisize ngira ngo nta kibazo jewe agafondote hari agafondote nanka ego hari agafondote nakunda hari agafondote usanga bisiga n'umunwa ugatukura nukuri kajya gafondote je mu buzima bw'iwanje nukuri ndakanka nk'umuvyeyi verema ndakanka muga kajya bisiga Igozen TV nyita Neri Promoter nyita Enipro nyita umusatirizi nkuko mwarinyise mba ndahari kugira ngo ndabashikire ahaca nk'hariya kumbure ndabazana the hot news kumbure amakuru aba akimoto bushasha ndi kumwe n'umumama umumama anaberewe cyane muvyenda kuramutse mwaramutse ndashaka ko uri muri Tanzania uri mu Rwanda uri muri Kenya uri mu bihugu vya Burayi canke muri Amerika amenya ati umusatirizi yicaranye nande aba imajahe aherereye mu karere kahe ku mazina nitwa Nzotungica Mahel Berata hanyuma mvuka mu ntara ya Gitega komine Gitega umutumba Rukoba site Izege ego muba mu site ego kubera ki muba mu site muvye mu bisanzwe nakuze ndavyisanga mu iryo zina ari site nyene iryo zina ry'isite kumbure twagisanzemo nyene ariko hitwa ari site nyene kuko ari site sinibaza ko bavuze ko ari site kuko mumbabarire cyane iyi site tuyirimo turi imiryango y'abatwa imiryango kumbure yo irenga nka 90 gutyo nibaza ko iryo zina ry'isite baba ryo bajyavuye kuri iyo miryango ihaba ego namwe muri yo ego naje ndi muri yo ego ndamutwakazi avyemanga aduteye amazi hari abatavyemanga buye ego baba batavyemanga kubera iki mu gihe mbona ko mwebwe muri abantu basukuye wanashaka kutabivuze nta muntu yonabimenye sinzi igituma batavyemanga ariko je igituma ndavyemanga nuko ko
papa wanje yariwe, mama wanje yariwe, sokuru wanje yariwe. Rero kwihakana ico urico n'Imana yo mu ijuru ntibikunda. Nico gituma ndavyemanga mvuga uwo ndiwe. Yego neza na neza hamwe womvugira kujya muvuga umengo nojyoyego cyane. Hindura ururimi gato muganire kujya muganira. Mukujya imyaka ingahe muvye? Ubu ndafise imyaka ariko uracavuga kumwe hindura. Imyaka 52. 52. Mwana ciye ku ntebe y'ishure? Ishure nagarukiye mu mwaka wa 2 wonyene nawe sinawurangiye. Ariko murazi gusoma no kwandika? Oya. Kwera sinayibandanije kweri n'uwo mwaka wa 2 naho nabandanije. Kugira ngo muvuge neza nk'abandi byabatwaye ikiringo kingana gute? Je sinibaza kuko nkuko mwabivuze abantu benshi igituma niyo ndiko ndagenda kunzira batemera ko ndumutwakazi kumbure. Arakuriye mu gisagara ca Bujumbura hariyo muyomba wanje yari yarize nakuriye iwiwe hama bituma kumbure nkura kuko nani nabana n'abagenzi benshi cyane arifise abagenzi benshi b'abahudukazi b'abatotsikazi twakuranye bituma rero kumbure irya mvuga yiwacu kaza karacamo nkayivuga rimwe rimwe. Bisigure ko ubu mutakiyibuka? Si neza cyane nta no bancibuka cyane. Mwoba mwagiye kubaka kumbure nabo musangiye ubwoko? Yego je nubakanye n'umugabo w'umutwa. Hanyuma umugabo w'umutwa twarabanye imyaka itari mike cyane. Mu bisanzwe ndafise abana 4 b'amaraso, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Hama ndafise n'abandi bana 2 b'imfuvyi ndeze. Abo bose nabareze kuva turi kumwe n'umugabo kandi ni nawe twabanye hanyuma turatandukanwa n'urupfu. Itandukaniro riri hagati y'abatwa n'abandi barundi, mbega abatwa babayeho gute mu buzima bwa misi yose? Murakoze cyane. Inyifato itandukaniro ry'inyifato y'abahutu n'abatwa n'abatutsi canke n'abahutu hari itandukaniro sirindi usanga abatwariho inyifato imwe usanga twifata idahuye n'iy'abahutu n'abatutsi. Mfashe nk'akarorero umutwa iyi saha n'uno munota arashobora gukora ikosa ukamenga ntari musi y'itegeko ry'igihugu ukamenya itegeko ntiryo muhana. Rero iyo ni migenzo y'abatwa usanga twishangije aho n'umwana w'umutwa yibye ibijumbu canke imyumbati bamufata ugasanga ariko arategera mu guharira akibaza yuko itegeko ridashobora kumuhana agace yitwaza ngo ni kubera umutwa. Niryo tandukaniro rero hagati y'abahutu n'abatutsi. Yego mwe mwavuze ko mwakuriye mu gisagara ca Bujumbura, nibaze ko ibintu byo kubumba sinzi ko mubizi kubumba inkono canke guhora ibindi bintu kumbure mwibumba. Kubumba inkono ndabizi cyane kuko nava i Bujumbura nkaduga hama nkaja imutaho kuko niho uwo muyomba wanje yavuka. Hanyuma tuduze kuramukanya ndashikira kuri wa muga basokuru n'abasokuruza nkabumba. Hanyuma rero nubu ndabizi cyane, ndazi kubumba ibirahure, ndazi kubumba tujya tuntu tw'amacupa, ndazi kubumba udukarabo, ndazi kubumba udukono tw'amashugwe, ndazi guhingura ibintu byinshi cyane. Ego tugaruke mu myaka yanyu ya kera mukiri inkumi mukiritera mukarisaba niko ngo babivuga. Muri iriya myaka no muri iyi myaka wewe urimo nkeka urabona inkumi zubu namwebwe mukiri inkumi kuko ngo kera inkumi ngo ku munsi wa Mungu ngo imisi isohotse wasanga ngo zihagaze ahantu ukabona ati zijya n'inkumi z'akagatumba. Tujye ku ndero y'inkumi za kera n'inkumi zubu, mbega mwoba mubona bitandukaniye muje? Murakoze rwose kuko itandukaniro ry'inkumi zo mu myaka ya irenganye n'inkumi zubu. Kera ko aya matelefone atari bemeshe mu gihugu cacu, twe twakoresha makete. Umusore ariko arakoresha yarakwandikira ikete nawe ukamusubiza wanditse ikete. Mbere jewe nkiri umukobwa hari umusore yandesha yarafise umuhungu yarungikana makete, twari twaciye tumwita akazina
yari posta. Iyo posta rero yanzanira makete y'uwo muhungu nanje nkamusubiza. Kandi ko kera twebwe umukobwa wo mu misi none mwamusubiza gute canke wasoma gute ivyo babandikiye mu gihe mwambwiye ko mutazi gusoma no kwandika? Je nari mfise umugenzi twakoranye w'umwizigirwa w'umukobwa yarazi ivyanje nanje nari nzi ivyiwe, twari tuzinanye mu mabanga turi babiri. Ama rero iryo kete rije posta arizanye n'abavyeyi banje ntibigera baribona ryamenya uwo mukobwa w'umugenzi wanje, uretse gusa ako gahungu kuko twakise posta barakabona ndiko ndakazimana ndiko ndarondera ibifungurwa agenda ariye. Ego hama rero itandukaniro mwambajije muti itandukaniro ry'abakobwa bo mu myaka yahera n'abubu. Itandukaniro ni rinyene ryuko abakobwa ba kera twe twari dufise indero. Umukobwa wa kera avuye mu misa canke avuye ku rugendo kanaka yategerezwa gushika muhira bakamubona kandi akicarana n'abavyeyi bakamubaza iyo wari kuramukanya bimeze gute, wasanze bameze gute, kandi yicaranye n'abavyeyi akabivuga atuje. Hama kuko kandi abakobwa ba kera tutari dufise ibidusamaza. Itandukaniro rero ry'ubu nuko abakobwa bubu usanga n'umukobwa w'imyaka 12 agendana telefone ugasanga arafise itachi. Niryo tandukaniro rero ry'ubu ugasanga afise itachi canke igitabo cyane. Ego ku buryo rero mwebwe mwagira posta. Ego wa muntu murungikana makete ibintu by'amatelefone nta byari bihari. Neza na neza inkumi y'ico gihe yatangura kuyaga n'umusore ikumburiye nkumi ngana gute canke umukobwa ngana gute? Twebwe kera muri imyaka irenganye twebwe mu bisanzwe nta mukobwa w'imyaka 12 canke 13 wasanga hagaranye n'umuhungu. Carazira kikaziririzwa. N'umukobwa w'imyaka 17 ahagaranye n'umuhungu byari ibintu abavyeyi banka cyane kuko babona ko uwo mukobwa akiri umwana ataragera hareshwa. Kuko nka jewe natanguye kuronderwa nkije imyaka 18. Aho niho batangura kukuresha? Aho niho batanguye kundesha. Aho kandi sinaciye nubaka kuko abahungu n'abasigurira neza ko jewe imyaka yanje tarakwira. Ni ukuvuga ufite imyaka 18 wababwiye ko utaragera? Yego. Kuko hariho indero abavyeyi bampera ku mashiga twicaye hadiko baraducira imigani bakatubwira ingene umwana w'umukobwa yifata bakaduha indero cyane. Mbere hariho akantu nibutse abavyeyi hajya mu gihe cyo guha abana umwaka, bijya bintu bita guha abana umwaka ubugari bw'uburo. Abavyeyi baba bicaye ngaho n'abana bicaye ngaho bagahera ku mwana mukuru bagakeza no kuhereza, hanyuma ujya hereza baca bamubwira ati wa mwana we iyi ndero turiko turaha bakuru bawe nawe abariyo izokurikiza. Rero baraduha indero cyane, baratubwira ati kirazira ko umwana w'umukobwa yiraza kujya kuyiswa canke nk'ingorogoro, carazira kikaziririzwa. Ego ndabikubajije kubera ko abana bubu bariraza kujya kuyiswa kujya kwibigorogoro na cyane kubera ko umwana w'umukobwa afite imyaka 17 ntatinya gutemberana canke kugendana n'umupapa afite abana bangana. Sinzi ko namwe ibyo mumaze kubibona. Murakoze, ivyo ndamaze kubibona cyane, ahubwo ndanabibona mbere ndabibonye jewe n'agahinda karaza mu mutima kuko usanze umwana w'umukobwa ubu nkunze kubona umukobwa w'imyaka 17 canke 16 ugasanga yatewe inda n'umupapa afise abana 5 canke 6. Birababaje cyane gose uko nama ndabibona ugasanga umwana w'umukobwa afise imyaka 15 ahagararanye n'umupapa amaze kwibaruka amaze kubyara. Ugasanga bariko baragendagendana bariko barahana ama message aho mu gihe batarabonana barandikiranira. Uwo mukobwa akandikira uwo mupapa kumbure naho yo muhishuka ati jewe ndubatse. Uwo mukobwa ntigera bitinya na gatonya aguma amwandikira ama message. Ugasanga nyene bariko barateretana. Birababaje cyane kuri birababaje cyane. Nico gituma navuze ko hari itandukaniro ry'abakobwa bakera twari dufise n'abakobwa bubu. Ego kuri wewe ubona ko umukobwa hageze ko aganira n'umusore canke bayaga n'umusore mu gihe bafite imyaka ingana? Mu bisanzwe umukobwa kubera ibi by'ubu ari kumbure ari terambere nyine ry'abubu. Mu bisanzwe umukobwa ku bwanje yarakwiye gutangura kuvugana n'umwana w'umuhungu akwije imyaka 18
kuko rirya tegeko ry'igihugu rivuga ko umuhungu ategezwa kurongora kubaka afise imyaka 25 n'imiburiburi umukobwa nawe akaba afise nka 20. Rero umwana w'umukobwa yatangura kuvugana n'umuhungu mu cifuzo ciwanje akwije imyaka 18 cyangwa 19. Ego jewe mfise umugenzi uwo mugenzi afise umwana w'umukobwa. Uwo mugenzi wanje yasize telefone ku meza. Uwo mugenzi w'umumama? Ego ayisize ku meza, hama umukobwa wiwe umwana w'umwigeme wiwe arayitora ayisabiramwo message amajana 5. Message amajana 5? Ama message amajana 5 kandi barazimuhaye. Hama bazimuhaye uwo mukobwa ikibabaje nanje cyanteye akabonge n'uyu munsi nkaba nyifise agahinda nuko umukobwa izo message yaziraye ko ijoro ryose yandikiranira n'imisore urinda boraca adatoye agatiro. Ndibutse yabumura nanyibukije limitere ariko itanga ama message ku banywanyi bayo. Ndibuka ko naje bakibimbwira izo message narazisavye ko message mengo bampaye 160 amanota ngo barayatanga. Uwo mwigeme kumbure nawe nyene yoba ari mu basavye ama message. Ndavyibaza kuko arimwo, kuko ushima narimwo nta kuntu yari gukoresha ama message atarayo yasavye. Nibaza ko yari yasavye nyene muri limitere barayamuha. Bamuha message zingahe? Bamuha message amajana 5. Rero izo message amajana 5 zituma arara adasinziriye yandikiranira n'abahungu. Urumva ntiyarose itiro, vyumvikana ko no kwiga nta mwanya yigeze abironkera wo kwiga. We yigumiye kuri ayo ma message yandikiranira n'imisore. Nako izo message yaranazirose ku buntu. Nazi cyane yarazirose ku buntu, bari bazimuhaye ku buntu. Hari yangira n'umusore bayagangira bari bazimuhaye. Ndavyibaza cyane ko ari uko nyene bimeze. Rero jewe uwo mugenzi wanje ariko arabinganirira byanteye umubabaro n'agahinda kuko uwo mwana we w'umukobwa yari n'umunyeshure. Hama biramubuza kwiga, abura umwanya wo kwiga, abura n'umwanya wo gufungura. Aja kwizo message yandikiranira n'abahungu. No kuvuga rero telefone mu bisanzwe ni nziza ariko hariho ihinduka ryagiye rirahinduka bivanye na telefone. Ari ihinduka yabaye hagati rero y'abigeme biki gihe n'abigeme mu myaka yahera. Urumva ko ari itandukaniro cyane. Kuri mwe muravuga ko ukumbure limitere yatanze ama message message zikatuburiza abana kwiga ko boba barakoze amakosa menshi cyane. Muri limitere sinovuga kuko uko bakoze amakosa cyane kuko niba bazi intumbero niba bazi abanazikoresha. Nibaza ko batabaza bazikoresha ntibabazi ico bagamije. Sinovuga ko hari amakosa bakoze. Ego ariko aba mama uravuga ati gerageza muze murigiza inyuma amafone abana banyu. Cyane no kebura aba mama. Muba bakiburana je nojamo kuko nanye ndafise umwana w'umwigeme. Telefone y'umumama ibe iy'umumama. Kuko aba mama no bakebura cyane, aba mama bose bariko baranyumva hagati ya kino kiganiro abaza kunyumva bose no bakebura aba mama. Bagerageze kuza barabika ama telefone yabo mu gihe umwana w'umukobwa dufise telefone yiwe kandi naho yoba yifise guyiwe. Harakwiye kuba indero hagati y'abavyeyi, umupapa n'umumama. Apana bijye byo gutinya umwana w'umukobwa ngo ntiyo muhanura ari papa wiwe. Niyo mpamvu abana b'abakobwa mu kubura indero nyinshi abavyeyi b'abapapa bagiye barabigira kure babatinya. Rero notera kamo abavyeyi cyane ikintu cyambere ama telefone yabo bakayigiza kure y'abana b'abakobwa. Hama n'abana b'abahungu kandi bakayabarinda mu gihe umwana ataba afise telefone guyiwe. Bakagerageza kumurinda telefone kuko telefone y'umuvyeyi siyo kuvugirwa ko amabanga y'abahungu n'abakobwa. Ego kuko hari gihe umuvyeyi abasanzwe azi gusoma ya message umuhungu yamwandikira gasanga nibanga ry'umukobwa n'uwo muhungu. Hama uwo mukobwa kibagira kuyifuta, umuvyeyi agashayishikirako, umuvyeyi agacararane akabonge keshi cyane. Ego wowe wavuze ko kera hari ibintu bita ngo haziko. Ubu nawe ahantu ushobora guhera indero wavuze ko ufite umwana w'umwigeme afite imyaka ingahe mbere? Umwana wanje afite imyaka 16 n'amezi 8. N'amezi 8. Ego ariko araba imyaka 17. Kuri wewe haziko haracariho? Ego cyane. Nabugingo kuko ndamufise ari umwe. Muramfata umwanya wo kumwicarana ahantu. Tukicara ahantu
wanashaka ndashobora no kumusanga mu cyumba ciwe tukicaraho cyane nkamujyana mu cyumba ciwanje sikosa kuyicara mu gihe papa wiwe atakiriho turicarana nkagerageza nkacisha ijya nino kuko umukobwa w'ubu uri kuramubwira ugerageza gucisha ahantu nawe nadashobora gusobanukirwa ukaza kugera kuco kuntumbero ushaka kumubarira wamanjije guca hirya no hino kugira ngo akwemere ko mwicarana ubundi bwo uciye ududurira ko intumbero wagomba kumubwira ashobora no guca yigira ariko je muranda muhamagara tukaganira cyangwa turiko turafungura ndamubwira sha Vanessa witwa Ruku kanatsinda kuko ari umukobwa asenga Imana muranda mubwira nti wewe uri umukobwa asenga Imana yubaha Imana urakwiye kuguma mu ibanga ryo gusenga Imana kugira ngo Imana izoguha umusore yamenye Imana akijijwe yitonda mu gihe nawe wakijijwe ibyo byose ndagerageza kubimwumvisa kandi nkamubwira ko abahungu b'iki gihe urabegera ariko ntubahe imbavu zose kuko umuhaye imbavu zose ukamuryohera mukanyisase aragutera inda kandi akayihakana nk'umumama yubaha Imana nk'umumama asenga ibintu bitatu utifuza kubona ku mwana wawe biba nk'ivyaha kugira ngo umwana waguma agaragara nk'umukristo cyangwa umuntu yubaha Imana ibyo bintu bitatu biba nk'ivyaha utigera wifuza kubona ku mukobwa wawe icyo murakoze cyane kumbaza icyo kibazo ikimenyetso cya mbere canke icifuzo cya mbere je nifuza canke mu byo nanka hari ibintu vya mbere ngwanya ikintu cya mbere ndagwanya ko umukobwa wanje saa moya yo bari mu gahinga ari nyuma y'urugo hanyuma kandi nkabona ari kumwe n'umusore muri ayo masaha kuko abasore benshi nyuma y'amasaha ya saa moya kuri wewe kuri jewe nta kindi kiganiro aba ariko aramuganirira kuba ari kugomba kushaka kugira ngo amuteshe mu rudobi urukundo amukunda rujya rukundo haragera igihe rugaragara amaze kumutera inda akamwigarama atarayimutera bagakundana cyane icyo ni cya mbere nanka rero mu buzima bw'iwanje ikindi cya kabiri ngwanya mu buzima bw'iwanje ndanka ko umukobwa wanje agenda gusenga agashahura n'abahungu canke n'abandi bakobwa bagashamukatisha bakamukura mu nzira ariko arajyamo aje gusenga bakamujana mu zindi nzira bakamujana gutembera muri ville canke ahandi ivyo bintu ndabigwanya cane ndabyanka gose tuje mu myambarire canke mu kugaragara nico nari nshitseko murakoze cyane hama ari ikindi nanka cyane ngwanya mu buzima bwanje ari impuzu baharaye webwe mu myaka yahera bazita ngo ni imini zijya mpuzu z'imini uburebe barazihinduye ngo ni imini nabonye urabyumva cyane ubu ngo bazita gute imini nabonye zijya mpuzu ndazigwanya cyane ku mukobwa wanje hanyuma ari utundi duhuzu nyene utundi duhuzu duteye isoni cyane ari agahuzu kagakora usanga akambaye umubiri wiwe ukawubona wose kujya yicafye rero zijya mpuzu ndazimugwanya ko cyane uwo mukobwa wanje sinigira ndazishaka kandi jewe akeshi iyo Imana yampezagije udufaranga mu kuza kumugura impuzu turajana ngerageza kumugura impuzu zigera hepfo yego kugira ngo neza bamubona bose bamubone mu bwabo Kristo bwo mu ishengero kumbure n'abasore bamubonemo ko ari umukobwa nyene w'indero agerageza kwambara kikwiza ego ariko agafondote akisize ngira ngo nta kibazo jewe agafondote hari agafondote nanka ego hari agafondote nakunda hari agafondote usanga bisiga n'umunwa ugatukura nukuri kajya agafondote je mu buzima bw'iwanje nukuri ndakanka nk'umuvyeyi verema ndakanka muga kajya bisiga mu maso kataboneka cyane umunwa ntutukure kajya kisinze nta kibazo ndanka kajya katukuza umunwa ndakanka cyane ego tugenda turagize ikiganiro muvyeyi narakubonye muri filme yagaragaye ku izina rya Talent film no iyo filme yitwa Cubwenge ni na sinema kumbure yakurikiranywe n'abantu batandukanye aho sinema mwagaragayemwo kumbure mufise akuzukuru kaguruka mvuze kaguruka murana ego karaguruka kajya karaguruka cyane karaguruka n'utunwa karanadusize karatukuza utunwa ugasanga utunwa kadusize pe ego rero sindabimenyereye cyane aho
abantu canke ugwaruka bari mu bwoko bw'abatwa bashobora kugaragaza impano zabo, ariko mwaragiye hamwe murashobora kugaragaza impano yanyu aho ndetse ata muntu yonamenya yuko muri abatwa ubisanzwe. Bamwe bashobora bavuga ngo abatwa ntibashoboye mu gihe mufise impano ndetse impano inakomeye cyane. Ndashaka ko bambwirira akantu. Murakoze cyane. Kera abahutu n'abatutsi baravuga ko abatwa atakintu na kimwe bashoboye, ariko ubu nagomba ndababwire ko abatwa turashoboye. Turashoboye ibintu byinshi cyane, turashoboye ibikino, turashoboye ibiganiro bitari bike, turashoboye ubumenyi butari buke cyane. Mu bisanzwe nababariye ko no muri bujya buhinga bwacu, muri bijya bikorwa byacu by'ububumbyi, nakubariye ko hari ibyo dushoboye cyane cyane gose. Hanyuma muri ibi kandi by'iterambere, muri iterambere ry'igihugu, abana bacu barashoboye. Ababyeyi twitegereje ugwaruka rwacu nyene rushoboye mu bintu by'inkino canke mu biganiro. Mu bisanzwe ubugwaruka rw'abatwa rurashoboye, haba mu by'inkino z'umupira, haba mu bindi biganiro, haba mu zindi nkino, byose barashoboye. Rero natwe nk'ababyeyi, jewe nk'iyi filime Talent, iyi filime narashimye kuja mu gwaruka. Naritegereje mbona ugwaruka rw'uburuhura n'ibibazo bitari bike mu bikorwa baba ariko barakora, bagenda bahura n'impanuka n'ingorane. Na cyane cyane nza ndaterera intererano, impanuro, kuko na cyane cyane mbona ugwaruka rugenda ruhura n'ibibazo bitari bike. Nk'akajambo mwibuka mwakinyemwo muri filime C'ubwenge, akajambo mwibuka mwa mwaravuze, niko nkeneye kugira ngo nubuja kuraba mukuri, nuja gusimbira kuri Talent Films, akaza kuca kibuka ati kakajambo wa mu mama yavuga mu kiganiro ariko muri Umusatirizi naka. Murakoze cyane. Akajambo nibuka, je nari mfise umwuzukuru yitwa Cynthia, aguruka cyane, mbere kumbure novuga ko arusha indege kuguruka. Uwo mwana w'umukobwa rero agerageza kwisiga n'iminwa akayitukuza. Hanyuma muri ico kiganiro canke iyo filme, nariko ndamuhanura, ndamubwira ingene yo kwitwara bivanye bivuge nka kujya mwari ko murabivuga mu gikino, nibyo nshaka. Urumva bisoze ko jewe ndi Cynthia nguruka kurusha indege. Ndi imbere ya mbwira. Cynthia ni ukuvuga ari umwana tubaha umuvyeyi, atubaha wanashaka. Sinzi ko mwantahuye, nkeneye mu nkinire gato, mumbwire kujya mwabwira Cynthia mu gikino, kujya mwamubwira muri film. Bivuge kujya mwabivuga muri ko murakina. Murakoze. Cynthia mwana wanje wa muzukuru wanje Cynthia, jewe nyogokuru wawe, ndabona ko papa wawe uzohava umuteza isoni mbere ukanamukura mu bashinga ntaye, kuko wese ntiyandavye iyi ngendo uri kuragenda, iyi ngendo siyo urakwiye guhindura ugahinduka, kuko hirya yejo Cynthia buca usaminda umara amazi umuvyeyi kandi adasiba kuguhanura. Cynthia isubireko utisubiyeko, hirya yejo ni watwarinda uzoba ugowe. So Umusatirizi nari ndahari kumburaho nza ndagendera impano zitandukanye, ariko muri filime yaritwa Cynthia akitwa na Sisi. Hari ubuzina rero abubu basigaye biyita ari ba Claudia ngo ni ba Koko, ba Cynthia ngo ni ba Sisi. Mwe utwo tuntu kera twari tuhari. Twebwe kera utwo tuntu nta twari tuhari. Mwe mwitwa nde? Jewe ku mazina nitwa amazina ya papa na mama banyise, nitwa Nzatunga Ikima Liberate. Sawa Liberate. Yego. Reka rero tugufate ya buri nkumi y'ubu. Urumva ko Cynthia bamwita Sisi. Yego. Claudia bakamwita Koko. Kandi ntaguciriyemo Cynthia iryo zina rya Sisi siryo se yari yaramwise, na kazina kiwe ngira ngo yihaye kubuhizi. Yego. Kerekana kumbure ingene ari n'ingene ameze n'ingene agenda n'ingene aguruka, akaguruka kurusha igikona. Yego. Mwavuze ngo mwitwa? Nitwa Nzatunga Ikima Liberate. Liberate. Ya buri nkumi y'ubu. Baba bakwita Riri?
cyane gose cyane gose baba kwita ngo baba banyita yandi mazina. oya urumva ko Seniya ni Sisi nawe ni Liberata yego yaba uri inkumi y'ubu baba kwita gutereye baba banyita liberiyo canke libera ijisho canke libera abasore yego amazina nk'ayo vraiment. mbega muri iryo filime se wa Sisi yitwa nde se wa Seniya yitwa nde se wa Seniya yitwa Gapasi. abagabo bafise abana baguruka nka Sisi nka Seniya bagowa yimbwa nka Gapasi hari anyivugira ba Gapasi bagenziwe bafise abana baguruka nka Sisi nka Seniya. Okay, murakoze cyane. Uwo mwana w'umukobwa Seniya ari we Sisi yari afise yitwa Gapasi, kandi uwo Gapasi ni umuvyeyi yari afise intuntu n'akabonge, kuko uwo mwana w'umukobwa aho yahora amukorera n'ibido akamubwira ngo naje kumuvomera amazi biyoga. Rero nagomba ntera kamo abavyeyi, abapapa, abamama bafise abana bameze nka Seniya ari we Sisi, kugira ngo nukuri abana nk'abo abavyeyi bagerageze kubaha indero, kugira ngo umwana amenye ati papa n'umuvyeyi wanje, mama n'umuvyeyi wanje, ejo nantuma kuvoma nzoza kumuvomera, ejo nantuma gusenya nzogenda gusenya, ejo nantuma guteka nzoza guteka, nzobikora. Yego niko kamunotera abavyeyi bafise abana nk'abo. Nuko muvyeyi reka tugushimire, tunakwifuriza umunsi w'Imana mwiza, ariko nibaze yuko ikindi gihe Igozen TV yabakeneye nibaze ko tuzobaronka. Murakoze cyane. Jewe nababwiye iyi site mbere bayijya kangaye muvugira kuri televiziyo muvyeyi. Nibaza ko atari ubwa mbere cyangwa atari n'ubwa kabiri. Nahora nama mvugira ku radio. Oya iyi si radio iyi ni televiziyo. Wo muri Amerika aranza kukubona. Iyi televiziyo bwo babaye kabiri. Ndayivugira ko. Ariko nari nsanzwe menyereye kuvugira ko ku radio. Reka rero mumfashe gushimira uwazanye ibi vyuma canke uwazanye ubu bushobozi bwo kuronka televiziyo dushobora kuganira ko abene gihugu batandukanye na cyane bafise canke ko bafise ivyo bokwirata mu byo babazi. Reka ndabasabere kumbure mumbwire akazina kiwe mu kumushimira. Mwamukoze cyane. Ego yitwa Ndikumana Jide. Murakoze Ndikumana Jide, reka tubashimire, turangize tubashimira cyane kubwaka kigoro mwagize, kandi akaba n'ikirere cyadukundiye kugira ngo tuganire kino kiganiro. Murakoze namwe umusatirizi, murakoze cyane. Turangije kandi tubipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Murakoze, ikindi gihe munkeneye muzondonka nta kibazo, ndi wanyu kandi ndi wa. Urakoze cyane. Tubibutsa ko filme zabo ziri kuri Talent Films, niho mushobora kuziraba neza mukaraba inyigisho basanzwe bakina. Ikindi gihe nzogerageza mvugane nkorana ikiganiro n'ubusanzwe ayoboye rujya gwaruka, kugira ngo ari nk'ubufasha bashobora kuronka, kuko nababwiye ko uwo muryango n'umuryango canke ubu bwoko n'ubwoko batazi ko boshobora ibica nk'ibiri, ariko nawe wabivuze ati twe turashoboye nk'abandi. Nukuri turashoboye nk'abahutu n'abatutsi, turashoboye kuko ubu abana bacu bari ku ishuri benshi. Abana niwe n'amashuri barafise ibindi bariko barakora, ari ivyo vyibi rero vy'iterambere bariko baraja mu biga ntuzenye imyuga, ibiganiro, inkino z'imipira n'izindi nkino. Ariko ikindi naco umunsi mwasubiye gukina muzize muragerageza mukina muvuga kujya muvuga, kuko niho n'abashobora kubafasha bashobora kumenya ingene babafasha kugira ngo babone ko mutihisha. Murakoze, byo bavyiza cyane. Murakoze, tuzogerageza kuko tuzogerageza. Murakoze cyane. Ego ndagushimire bro, wariko umfasha gufata amasanamu meza cyane, amashusho ameze neza cyane. Nongera shimira n'umuvyeyi wacu ngaha yafashe akaryo n'akanya ko kutuganiriza. Muvyeyi uhezagirwe. Muhezagirwe namwe, Imana mushobora byose bahezagire mu byo mukora. Ego. Igozen TV.